Bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo ndabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Muri kumwe na jewe Pasteur Jean MIBURO, umwungere w'ishengero irembo ry'intama, niwe ngiye kubashikiriza kino kiganiro umutsima w'ubugingo c'itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu muri 2025. Ndabibutse neza yuko turi mu kwezi ko kubaka igicaniro, ni nayo mpamvu turiko turabira hamwe mu mabanga akomeye cyane gose ategerezwa guteza imbere ubuzima bwacu, agakomeza ukubaho kwacu kandi akaduha imbaraga zo gushobora kunywana n'Imana. Nico gituma rero iyo umuntu avutse ubwa kabiri tubwibukanye, haba havutse imigenderanire hagati yiwe n'Imana. Kandi imigenderanire ni ikintu gishobora gutuma upfa kubera ko kiba cavutse, kandi ikintu gishobora gutera imbere biva na rero n'ubuzima bwiwe ingene ariko arabutera intege. Ni naco gituma buri munsi utegereza gutahura kino kintu. Twaranatahuye neza ko igicaniro ari ikibanza umuntu ahuriramo n'Imana, ishikanwa rikaba ikimunywanisha n'Imana. Buri munsi iyo utubatse igicaniro c'ubuzima bwiwe nk'ihuriro ryawe n'Imana, rivyara ubunywanyi mu bwimbike butegwa n'amasengesho, urashobora gukorerwa canke ukagendanirwa canke ugacigwa intege canke ugasamburwa n'ibicaniro vyubatswe n'abandi bantu. Ariko igihe wewe wiyubakiye igicaniro cawe nk'ihuriro ryawe n'Imana, urashobora kubaka ubuzima budeturiza ibindi bicaniro. Nico gituma rero turiko turabira hamwe uburyo umuntu ashobora gusambura ibicaniro bimumanura, ibicaniro bimushira hasi, kuko imwe mu ntambara z'ibicaniro nuko bishaka gushira hasi umuntu. Turiko turiga ku buzima bwa Dawidi, umuntu yasizwe amavuta n'Imana, ariko malgré gusigwa amavuta n'Imana, ubanze wibuke neza ko hakomeza kuboneka ikintu mushira hasi. Reka rero ndagusabe dusome igitabo ca mbere ca Samweli ibice 17 ku murongo wa 31. Haravuga ngo bumvise amajambo Dawidi avuga, bayashengerana kwa Sawuli, araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse abarira Sawuli ati, ntihagire uwo arandura umutima, jewe umusavyi wawe ndagiye kugwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli yishura Dawidi ati, ntiwoshobora kuja kugwana n'uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kugwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sawuli ati, jewe umusavyi wawe, iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana, nkagikubita nkakiyaka mu kanwa, camvumbukana nkagisumira urusakanwa, nkagikubita nkacicana n'umusavyi wawe, ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Gerageza urabe. Twabonye urwego rwa mbere kuva Dawidi asukwa ko amavuta, twabonye urwego Dawidi ari ku rugamba ariko arabaza ati, mbega uwo kwica ijya ntakebwe Mufilisitiya wamugorora iki? Turabona mwene wabo ariko arabwira Dawidi ngo, ndazi amanyama mutima, hama kandi ndazi n'ubugaba bwawe, icakuzanye no kuraba intambara, mbe bwa butama buri hehe? Bisigura ngo icari gifise importance samavuta yarobanujwe, ico yapimigwako n'urwego rwo hasi rw'ubutama. Raba rero uyu munsi agize amahigwe, amajambo ariko aravuga bayashengenye kwa Dawidi kwa Sawuli. Sawuli yumvise ko hari umuntu azanye inyishu ishobora gukuraho igisuzuguriro. Ariko ugerageza urabe igitangaje, Dawidi araje kuri Sawuli amubwira ngo ntihagire umuntu ashobora gutera ubwoba, basi no kumushimira kugerageza no kuba ariko aragerageza ibyo abandi batashoboye, afise amaso abandi badafise, afise umutima abandi badafise. Ariko gerageje urabe urwego rwa mbere, yamwe mu cagicaniro kimanura, aramubwira ngo, Sawuli araheza aramuhamagaza, ashitse abarira Sawuli ati, ntihagire uwo arandura umutima, jewe umusavyi wawe ndagiye kugwana n'Umufilisitiya. Sawuli yishura ati, yo, ntiwoshobora kuja kugwana n'Umufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kugwana kuva akiri muto. Raba aramuga ati, yo, meme si uko biri kose warugerageje gushaka kudutabara, ngerageje kuraba kubiboneka, simpaye agaciro amajambo yawe, ariko banza ugerageze umenye wowe ntushobora kuja kugwana n'urya muntu, we ntiwobishobora. Toujours
igicaniro kimumanura. Ariko banza wibuke ko uyu musore yari afitanye amateka n'Imana, ariko ayo mateka nticyari ikintu kimuboneka ko, kuko icyari ko kirakurikirana ubuzima bwiwe zari imbaraga zimushira hasi, zari imbaraga zimumanura. Cyari igicaniro kimumanura, cyari igicaniro gishaka kumudegrada, cyari igicaniro gishaka kumusuze stima. Ariko ugerageje kuraba Dawidi amajambo atigeze abwira umuntu n'umwe bivanye n'imbaraga z'igicaniro yubatse mu buzima bwiwe kuva umunsi yaronka amavuta mwemu yera w'Imana ari ku buzima bwiwe. Ico gihe turabona amateka yakoze, acatangwa bw'aterega ibigaragara bifisa aho bigarukira, ivyumvikana bifisa bigarukira. Ariko jewe igiconshi gica gutuma nja kugwanya ujya mu Filistia ni kubera yuko ndaza aho duhurira n'Imana. Erega jewe ndagiye umukuku wa papa, idubu ryaraje n'intare bishaka gusahura umwagazi w'intama, ndabisumira nkabica, cavumbuka nkagikubita. Ati none Uhoraho ko dufitanye imigenderere myiza, Uhoraho ko dufitanye igicaniro, yagiye arandokora mu byara by'idubu n'ibyara by'intama. Erega araza kundokora amaboko y'ijya ntakebwa, yacokoye ingabo z'Uhoraho. Ugerageje kuraba Dawidi yari afise igicaniro yubatse ahataboneka n'Imana, noneho aje kwiexprima imbere y'umwami, amuzanira amateka bakoranye imbere y'umuntu yamusuzuguye. Imana ishimwe cyane gose. Rero kugira ngo ushobore kudeturiza cyangwa kubomora ibicaniro bigushira hasi, biragusaba ko uba uri kurubaka igicaniro kiduza ubuzima bw'iwawe. Ihuriro ryawe n'Imana niryo rizokuduza, kuko igihe cyose abantu baturabira mu maso y'umubiri, igihe cyose abantu baturabira mu maso batubonera ko, hari igihe badushira hasi bakompaye n'ivyo bifuza, bakompaye n'ivyo bashaka, ugasanga bariko badushira hasi. Kubera iki? Hari ibicaniro bidashaka ko tuboneka, hari ibicaniro bidashaka ko tumenyekana, hari ibicaniro bidashaka ko amapotentiel ari muri twebwe aboneka, hari ibicaniro bidashaka ko tuzamuka. Ariko kugira ngo dushobore kuduga, biradusaba neza ko tuba dufise igicaniro c'Imana dushiftinga, c'Imana tuzamura, c'Imana dushira hejuru. Kandi ico gicaniro ntikiboneka nk'ibyo abandi babona, nibanga dufitaniye n'Imana hehe ahataboneka mu bwimbike, kuko ijambo ritubwira ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose, haleluya, azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Ikintu gishobora kukuvugira igihe hari ibicaniro biriko biragushira hasi, ni igihe wewe wimatanije n'Imana, umutima ukamatana n'Imana, ivyumviro bikamatana n'Imana, ukavuga nka Dawidi ngo ni wewe wenyene mfise mw'isi no mw'ijuru. Igihe utariko urateza imbere imigenderanire yawe n'Imana ku gicaniro kugira ngo ugire ubuzima bw'amasengesho, nagira ndakubwira ngo ibicaniro vyubatswe imbere y'ukubaho bizokomeza kubaho ubuzima budeturiza ubuzima bw'iwawe. Ariko ibanga ryo gusenyura igicaniro ni ukubaka ikindi gicaniro. Ndabaha akarorero gasanzwe. Uyu munsi hamwe mu buzima nk'ishirahamwe Regidezo niryo ryonyene rituha umuyaga nkuba. Twese turiobeje gukoresha umuyaga nkuba Regidezo kuko ntari rishirahamwe rihari. Ariko uyu munsi hoza irindi shirahamwe, hoca havuka amahitamwo swate yo gukoresha umuyaga nkuba Regidezo canke gukoresha amahitamo y'undi muyaga nkuba. Ariko kubera ko atarindi shirahamwe rihari, ntashobora dufise. Natwe mu buzima igihe atakindi gicaniro kirubakwa, usanga turi dirije n'ibindi bicaniro vyari bisanzwe bihari. Niba ico gicaniro ariko dushira hasi, dusanga turi kondane gushigwa hasi n'ivyo bicaniro. Ariko iyo hamaze kuza ikindi gicaniro, ico gicaniro tukacimatanya, gituma vya bicaniro bidasubira kugira imbaraga zo kudukontorora no kudushira hasi, ahubwo dutangura kuba kuzamurwa n'ico gicaniro twubatse ku buzima bwacu. Ndashaka utera intambuko rero, unywane n'Imana, wubake igicaniro. Ahari igicaniro kigushira hasi, haboneka igicaniro kikuzamure kivuye mu bunywanyi bw'Imana na wewe. Umwami Imana aguha umugisha kandi akugirira. Ndashaka ko dusenga Imana noneho. Data, mu izina rya Yesu turagushima imbabazi n'ubuntu bwawe. Turiko twubaka igicaniro biciye mu kubaka ubusabane bwacu na wewe. Ni naco gituma rero ndashaka ngo mpwemu yera asuke ugutahura mu mitima yacu, kandi yugurura amaso yacu tubone ibicaniro biriko birashaka gukubita hasi ubuzima bwacu. Uyu muhungu, uyu mukobwa wawe, uyu mwana wawe duhuriye kuri iki gicaniro muri iki gitondo, ndasenze ngo uhishurire ubuzima bwiwe ibicaniro biriko birashira hasi ubuzima bwiwe, kugira ngo igicaniro ariko arubaka mu buzima bwiwe biciye mu masengesho
biciye mu kunywana, kiba igicaniro kibomora ibindi bicaniro byose byabayeho. Ni naco gituma rero duhuje umutima n'inama wo kubomora no gushira hasi no gutembagaza ikindi gicaniro cyose kiro kiragwanya ubuzima bwiwe, biciye mu bushobozi bwa mpwemu yera. Umumurikire kandi wongere ubomore ikintu cyose ko kirahiga ubuzima bwiwe. Muzamure mu gutahura, kangura umutima wiwe, kangura ubugingo bwiwe, kugira ngo ashobore kubaho ubuzima bwubaka igicaniro. Ibirenze byose turagushimira rino jambo, uritumurikire, ridushoboze, kandi n'uyu munsi utubere mwiza. Mpezagiye ubwoko bwawe, mpezagiye ibikorwa by'amaboko yabo, ndasenze ngo uburinzi bwawe ku buzima bwabo bubamurikire kandi bubakomeze, bubaheshe kururanirwa mu mbaraga zawe. Uyu munsi ube mwiza, ariko cyane cyane wubakira ubuzima bwabo ku bicaniro, ku gicaniro kimushira hejuru, mu gihe Mwami Imana icyo gicaniro kimushira hejuru gikomeza gusambura igicaniro cyose kimushira hasi. Urakoze kuri Imana, ukomeze kubana natwe, tugirire neza, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, twese hamwe ati amen, amen. Imana rero ibahe umugisha kandi ibagirire neza, ibahe n'umunsi mwiza wo kururanirwa, gutera imbere no gukomera, ariko uzirikana kubaka igicaniro mu buzima bw'iwawe. Fate kano kanya rero ndagutumire kuri uyu munsi ku mugoroba isaha 11, aho tuza gutangura igikorane cy'amasengesho yo kwisonzesha kizomara iminsi 3, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, aho tuzoba turi mu idamba. Usomye neza ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 5 ku murongo wa 4, turabona ko Yesu abwira abantu ngo yegera mu idamba murobe. Natwe turashaka kwegera mu idamba, kuko hari ibintu bitaboneka ku nkombe, hari ibintu bitaboneka mu mazi make, ariko hari intambuko ya gatatu yitwa kuba mu idamba, aho twinjira ibwina mu masengesho kugira ngo dushobore gukomoza kandi dusubire guhamagara ibyacu byatakaye bigaruke. Rero ndaguhaye ikaze isaha 11 z'umugoroba, turaza guhurira ku ishengero irembo ry'intama riri mu Cibitoke ku gihe 6. Ushobora kuba uri kure canke uri ahantu udashobora gukunda kuza, ndashaka udukurikirane ku rubuga rwacu rwa Facebook, andika Pasteur Jean MIBURO kuri Facebook yawe, ucubona urubuga udukurikiranamwo, tubane muri ayo masengesho, kuko n'amasengesho twitezemwo ibitangaza n'utwumiza waha Imana ituzana mu idamba kugira ngo dushobore kuroba. Nimba Imana irabwiye Petero ati igira mu idamba urobe, nawe uyu munsi Imana irikira kugira winjire mu idamba, uve mu buzima bw'ibisanzwe, uve mu masengesho asanzwe, ariko winjire mu masengesho yo mu idamba. Amasengesho yo mu idamba ni amasengesho ahamagara ibitari bihari bikaza. Mwami Imana kugirire neza, ndakwifuriza umunsi mwiza, ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza umugisha, aho uza kwirigwa ubone ikiganza c'Imana gikorera ubuzima bwawe kandi kiburongora, uroranigwe, utere imbere, uhoraho Imana akwinjize mu isezerano ryo kuba umutwe ntubumurizo, ryo kuba uwa mbere ntubu inyuma, ryo kuba hejuru ntubu hasi, kubw'ikiganza ciza c'Imana. Ubuntu bw'Imana bukubeko kandi buguheshe kururanirwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabakunda cyane, umwami abaha umugisha, amen. Kurikirana ikiganiro umutsima w'ubugingo kiba buri munsi igihe cy'isaha 11 z'igitondo, mukaba mugishikirizwa n'umungere w'ishengero irembo ry'intama mu Burundi, Pasteur Jean MIBURO. Mufise ico mubaza, murashobora kutwakura cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi ku nimero 79 575 272 79 575 272. Murakoze.